amahera imiliyoni zibiri z'amadolari yaratwawe na Paul Kemboyi yarafatiwe ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta i Nairobi kwa 17 ruhuma uheze. Uyo yafatanywe afise ubwenegihugu bwa Kenya. Agifatwa ikigo kijeje kugenzura ivyinjira n'ibisohoka cyo muri Kenya cyamenyesheje ko yafashwe kubera yerekanye impapuro zihushanye zerekana iyayo mahera agiye. Ku muhingamo uwo musi nyene ibanki BCB yaremanze ko ayo mahera ari gwayo ko yari yarungitse hanze y'igihugu mu bikorwa yamikora mu ntumbero yo kwiyorohereza akazi. Ariko kuri uyu wa mbere sentare nkuru ya Kenya yarayifashe ingingo ko ayo mahera afashwe kubera amahinyu yibonekeza. Nkuko bishikirizwa n'ikinyamakuru Kenyan News, mu ngingo yafashe umucamanza wa sentare nkuru ya Kenya Esther Maina yavuze ko bagiriza umunyakenya Paul Kemboyi ko yabanje guhisha ibijanye n'ivyayo mahera. Mu gihe cyo kuvuga ivyayo mahera, uyo munyakenya ngo yagomvye guhindura igihugu ajamwo. Ngo yaciye agomba guhindura yerekana impapuro zerekana ko agiye mu Bwongereza kandi imbere yari yavuze ko aje muri Kenya. Kuri izo mvo Kenyan News ivuga ko umucamanza Esther Maina yaciye ategeka ko ayo mahera afatwa vy'agateganyo mu kiringo c'amezi 3 bivanye nuko hari igipfungu cerekana ko habayeho ukugomba guhisha ivyayo mahera. Mwomenya ko igihugu ca Kenya cyafashe ingingo yuko amahera yose arenza amadolari ibihumbi 10 abwirizwa gusigurwa n'uyafise, gutyo bigaragare ko hatarimwe amanyanga kuri ayo mahera. Hari nyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zigaragarije ko ico gihugu kiri mu vyifashishwa n'abagomba kunyegeza amahera baronse mu manyanga mu kuyacishaho canke amahera afasha ibikorwa vy'iterabwoba.